gufungura nabi mu Burundi twese hamwe dukorere hamwe turwanye gufungura nabi mu Burundi twese hamwe dukorere hamwe turwanye gufungura nabi mu Burundi twese hamwe dukorere hamwe turwanye gufungura nabi mu Burundi twese hamwe dukorere hamwe. Ndabahaye ikaze mwebwe mwese muko mwakurikira kino kiganiro. Indwara ziturutse gufungura nabi ni indwara zikibonekeza hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Yamara naho bimeze gutyo suko hariho ubukene bw'ibifungurwa kuko vy'ukuri umwimbu mu burimyi n'ubworozi ari mwiza kandi ari mwinshi. Abahinga rero baratubwira yuko izo ndwara ziturutse gufungura nabi zikibonekeza hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi ku bana bari munsi y'imyaka 5, ku bakenyezi bibungenze no ku bakenyezi bonsa, kubera yuko abatari bake bataratahura ibijanye n'ingaburo zibereye kugira ngo umuntu agire amagara meza. Nico gituma ari kibazo nkoramutima, ikibazo gihagaritse umutima wa benshi. Muri Gitugutu igenekerezo rya 20 mu mwaka wa 2020 niho Nyenicubahiro umutamukanyi wa Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi abicishije mwishira hamwe OPEDAD asanzwe arongoye yatanguza isekeza ryo kugwanya indwara ziturutse ku gufungura nabi bise campagne de malnutrition zero. Murumva yuko bamaze umwaka bari ku kivi. Muri kino kiganiro rero turaza kurabira hamwe ibikorwa nyamukuru bamaze kurangura muri uyu mwaka uheze bari ku kivi, mbere baranaza kutubwira ibikorwa bimirije gukora muri iyi myaka 4 isigaye kugira ngo isekeza rirangire. Sinkekeranya ko mwamaze gutahura umutumire wa kino kiganiro. Suyundi ni Mama Burundi. Mama mugira neza, Nyenicubahiro umutamukanyi wa Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Yamaze no gushika hano mu kigo cy'iradiyo nkuru na televiziyo by'igihugu, ariko arakigwa n'abarongoye radio na televiziyo nkuru y'igihugu. Uko mubibona kurajya amasanamu mu kanya aza kuba dushikiriye muri studio za televiziyo nkuru y'igihugu kugira ngo natwe tumwakire aheze atuyagire kuri ibyo byose ntegereje kubashikiriza. Turakiriye rero Mama Burundi muri studio za televiziyo nkuru y'igihugu. Ikaze rigwanyu Mama Burundi. Ego kaze gose. Nkuko mubibona turi kumwe na Mama Burundi, nari nabibabwiye ko ari we agira tuyagire ku bijanye n'indwara zo gufungura nabi. Yaratanguje isekeza hari muri Gitugutu igenekerezo rya 20. Hariho rero icyamutumye yova hasi kugira ngo atanguze isekeza, araza kukituyagira muri kino kiganiro. Ariko imbere y'ivyo byose reka abanze aramutse abari ko barakurikira kino kiganiro. Aramutse neza. Tubanje gushimira Imana yazigamye Uburundi n'abarundi, na cyane cyane ikaguma ibuhezagira, tukaguma turonka umwimbo ushimishije, aho abarundi bose batidoga ko mu gihugu atanzara ihari, twese arakanyamuneza. Tukaba twarabaramukije rero amahoro y'Imana n'umuhezagiro, Imana gume ihunda ivyiza vyinshi Uburundi n'abarundi, tugume turonka ico dufungura. Amen. Ndavuze mu kibanza cy'abandi bose nti amen. Ego nagira ngo rero twinjire mu kiganiro cyacu nyezina. Mama Burundi, igihe butanguza isekeza mu mwaka uheze muri 2020 hari ikintu cyabakunze ku mutima kirabatuma mwumva umengo mwumva hasi mugahagurukira izo ndwara ziturutse gufungura nabi. Cyo bari giki? Mu bisanzwe nkuko mubizi, burya umuvyeyi yama afise intumbero yo gukurikirana umuryango kumerewe neza, kandi umuvyeyi yama arajushinga no kumenya ko abana bafungura neza. Tuvuze umuvyeyi si kuvuga umumama gusa, biraba umukenyezi bikaraba n'umupapa. Aho rero tuvuga yuko nka twebwe nk'umukenyezi twarajushinga no kumenya ko abana b'abarundi batafise indwara zifatiye ku gufungura nabi, kubera n'imbere ko tuba muri ano mabanga twari dusanzwe tugendera amarerero y'imfuvyi tukabona ingene abana bamerewe. Haro twahura n'abana bafashwe n'izo ndwara zifatiye gufungura nabi, bica rero biradukora ko cyane. Tutireka turabe ico twofata kugira ngo dutuze burundu
izo ndwara zifatiye ku gufungura nabi. mugereranije n'igihe mutanguye isekeza ryo kurwanya indwara ziturutse gufungura nabi n'uyu munsi kuko murarangije umwaka muri ku kivi mubona igikorwa mukigejeje hehe? Gushika uno munsi tugeze ku ntambwe ishimishije kuko twasanze biri no mu mugambi wa leta, umugambi w'iterambere wo kuva mu mwaka wa 2018 gushika mu mwaka wa 2027, aho natwe twabonye ko twoshigikira leta nkozi, leta mvyeyi muri uwo mugambi. Ubwo no kuvuga yuko abarundi bose uwo mugambi barawumva ndetse n'abanyamahanga barawumva. Ubu rero twese tuvyumva kumwe kurandurana n'imizi iyo ndwara. Rero muti bigeze ku ruhe rugero? Urugero bigeze ko birashimishije kubera uwo mugambi witabiriwe n'abantu bose. Ego murakoze gose. Muri rino sekeza mushira imbere abana bari munsi y'imyaka 5, abakenyezi bibungenze hamwe na bonsa. Mbega abana mwoba mumaze gufashisha ingaburo nyunganira mfungurwa bo bangana iki? Abana tumaze gufashisha ivyo bifungurwa ni benshi cyane kubera turamaze kubiha amavuriro arenga 600 ku mavuriro ari hafi 727. Ni ukuvuga ko abana tumaze kubifashisha. Mwarabonye igihe dutanguza ubwo ruganda rw'iryo sekeza hari itariki 20 Gitugutu umwaka wa 2020 mu kigo ca bene Tereziya bikarikita. Ico gihe hari abana benshi bagwaye izo ndwara. Gushika ubu kubera uwo mugambi imisi yose kuwa kane ku mavuriro yaba ya leta yaba yabihebeye Imana baguma baza gutora ifungurwa nyunganira mubiri bituma izo ndwara zitabandanya ndetse n'umurindi ugabanuka. Ubu gushika ubona biri ku rugero rushimishije cyane. Ego mwaratanze n'inyigisho ku bakenyezi ngira ngo bo mu mihingo yose mwoba mwabatoye gute, bo bangana gute? Abakenyezi twahaye ico cigwa mu bisanzwe rwari uruganda rufatiye ku kwiteza imbere k'umukenyezi, kwirinda kuvyara intahekana. Ariko kubera ico cari cigwa nkoramutima twagishizemwo mu bindi vyigwa, kumva yuko umukenyezi ategerezwa kugaburira umwana ifungurwa vyikwije. Kuko twasanze abakenyezi bonyene ubwabo ntibitayeho guhimiriza abandi. Nico gituma twahaye ivyigwa abakenyezi b'indongozi kugira babanze bahimirize abo batwara ku mitumba kuva ku ntara gushika ku rwego rw'imitumba. Babanze babone ko bijya bifungurwa bashora mu isoko bumve ko banza kugaburira abana babo hama bagashora umusesekara. Nk'akarorero uri kuragendagenda aho uciye urasanga kubera twavuga ko abakoroni badushizemwo umugenzo mubi, kumva ko irigi ari ryo gutwara ku isoko atari ryo kurya. Kubera bari bamenyere ko amagi baca bashira abakoroni. Rero abarundi iyo migenzo yo kumva ko boroye inkoko batayirya nivyo dukwiye kubakuramwo kugira bumve ko abana bakenera gufungura amagi, abakuze bakenera gufungura inkoko, ndetse hariho n'abarima itomati bakumva ko ari zo kurondera amahera ariko banza kuzifungurira abana babo. Rero iryo sekeza twagize muri iryo sekeza twashizemwo uwo mugambi wo gufungura neza. Mu bisanzwe ntitwe bwatangura isekeza nyezina, naco gituma twimirije kugira irya forum ku rwego rwo hejuru ku bakenyezi b'indongozi. Kabaye agace gatoya twashize mu bindi bice nyamukuru kubera nk'umuvyeyi twabonye ko bikenewe ko tubabwira ko bagaburira abana babo neza. Twarabahaye uburorero nk'abaha abakozi ngo barera abana. Umukozi ashobora kusigaranwa nk'imihwi dufate nk'itanu yo kugabura umwana. Abonye umwana yase kuwurya wa muhwi aca wirira. Nico gituma yo twashatse ko abavyeyi bakurikirana abana babo ingene bafungura kugira ngo nibamara gukura
bimwe bafungura akiri bato bizobafasha no mu ishure kubera umuntu agira ubwenge bivanye n'ivyo yafunguye. Yego cyane murakoze gose. Bacungani mu Kirundi rero ngo ukuboko kumwe kuriyaga ntikwiyimara ubugi. None ishirahamwe OPEDAD musanzwe murongoye Mama Burundi yoba rishigikiwe n'abandi muri uyo mugambi? Ishirahamwe OPEDAD dusanzwe turongoye turashimira cyane leta mvyeyi leta nkozi kubera irarifashe mu mugongo bwa mbere, rikaba rishigikiwe n'andi mashirahamwe mpuzamakungu akoranga mu gihugu cy'u Burundi. Mu misi heze twaratembereye mu gihugu ca Benin kugira ivyigwa urugendo shure, aho rero muca mwumva ko abatumye tugendayo n'abadushigikiye, aho yari PAM. Turavye ikigega mpuzamakungu naco nyene kiradushigikiye, gishigikiye leta mvyeyi murya mugambi wa Nkuriza, ni ukuvuga ko na OPEDAD irashigikiwe kubera twebwe muri OPEDAD ntidukora ibikorwa by'iwacu nk'abakenyezi bubakanye n'abakuru b'ibihugu muri Afrika, dukora ibikorwa byo gushigikira amareta turimwo, igihugu mvyeyi tuba turimwo. Nico gituma rero OPEDAD Burundi nayo utasigaye inyuma kugira ngo ifate mu mugongo leta mvyeyi leta nkozi. Niyo mpamvu rero tuguma natwe duhimiriza abakenyezi b'indongozi ndetse n'ugwaruka kugira gwijukire gukorera hamwe mu mashirahamwe ndetse mu kugwiza umwimbu, kuko mwavuze neza ati ukuboko kumwe kuriyaga ntikwimara ubugi. Abakenyezi natwe dutegeza kumva ko dutegeza gukorera hamwe kugira ngo twungurane, na cyane cyane kuva na kera byaramyeho. Murazi ko bararima babyita guhinda ikibiri. Ugiye ku musozi kurima uri umwe sico kimwe naho mutonze umurongo mwiko murarima muri abakenyezi nka 10 muca musanga ikivi kiduze n'ingoga. Mwatugiye ko mwagize urugendo shure muri Benin, mwodusangiza ivyo mwahigiye none muri urwo rugendo? Muri Benin ico twahigiye kigaruka kuri wa mugambi nyene wo kurwanya indwara zifatiye ku gufungura nabi. Dufatiye ku mashure kugaburira abana ku mashure. Muri Benin ico twahigiye twasanze abene gihugu bose bitayeho umugambi wo kugaburira abana babo, aho usanga nk'umuvyeyi afise nk'ibijumba aratwara ku ishure, umwana w'umuwundi muvyeyi adafise ibijumba akaharonkera akoyoko. Nk'imboga imbogaboga kubera hariho abantu benshi uvuze imboga bumva inyama, imbogaboga usanga batwaye ibijya bita moringa n'izindi mbogaboga zitandukanye ku ishure, kandi abavyeyi bonyene nibo bagenda gukinjikira abana babo ku mashure. Ikindi naco twahigiye nuko twasanze bijukira twaturima to ku mashure bijya twita jardin scolaire, bo baravyijukira cyane ku buryo bica vyunganira ishure kugira ngo bashobore guteka ibyo bonyene birimiye biza kugufasha bijya PAM baronka. Kanatsinda ikigwa twakwenya mukuru kutazerinze, kutama abantu bahanze amaso amakungu, kutama bahanze amaso ayo mashirahamwe yo hanze. Kubera iki n'umwanya arashobora kugenda muga nko mu gihe agiye utegereza kumenya ingene ubandanya uwo mugambi bo waratanguje wo kugaburira abana. Murakoze gose kubidusangiza mu Burundi. Ubu naho nagira ngo mutubwire ibintu nyamukuru mwifuza kurangura muri uyu mwaka mugiye gutangura ugira kabiri rino sekeza muri ko murarikora, kuko rino sekeza umengo rizomara imyaka 5 nimba ntihenze. Bikuru tugiye gushira imbere dufatikanije n'ubushikiranganje ubijejwe. Aho si ukuvuga ubw'amagara y'abantu gusa, harimwo bujanye uburimyi n'ubworozi, urumva ko bigaruka ku byo gufungura neza. Harimwo ubushikiranganje bwo gufatana mu nda, urumva ko tugiye gufasha ajya amarerero y'imfuvyi gufatana mu nda biza imbere. Rero
dufashijwe n'Imana kubera murazi ko umuntu arashobora gupanga imigambi Yego. kubwo intege nke z'umuntu ugasanga ntashitse kwihangiro yihaye Yego. muga kubera kubizera Imana byose birashoboka Yego. rero twizeye ko Imana idufashije ko tuzobandanya ihimiriza cyane cyane kugira twa turima two mu gikoni kuko usanga harimo imboga bagateka no muci bakaguma bavomera no guhimiriza abakenyezi gukorera hamwe na cyane cyane kwitwararika gufungurira neza umuryango kubera umuryango s'abana gusa murumva n'abakozi babarimo na cyane cyane kwijukira gufungura bwa bwoko butatu bw'ifungurwa ndemamubiri ntanganguvu na sanganyangaburo no kubandanya rero dufasha ibigo bireze abo bana bagendana izo ndwara zifatiye gufungura nabi tuzishigikiza mu buryo Imana izaba yadushoboje. Yego cyane. Maratunganije ihuriro ry'abakenyezi b'imboneza rigira kabiri ku magenekerezo ya 19 na 20. Mwifuza ko iri huriro ryoshika kuki ibikorwa bibanze kurangira hama ahanini mwatumiyemo abakenyezi kurusha ihuriro ry'abakenyezi b'imboneza ku rwego rwo hejuru twaryumviriye kubera murazi ko umukenyezi niwe nkingi y'urugo niwe nkingi y'iterambere kandi umukenyezi niwe yama yitwararitse ibijanye n'ibifungurwa mu rugo twifuza rero ko iryo huriro rimaze kurangira umukenyezi wese w'imboneza abifata mu ntoki aho tudashika akadushikira akagenda kwigisha abandi yezu ni wavuze ati mugende mu mahanga mwigishe twegereho natwe tuzoba tubatumye bagende aho tutoshobora gushika badushikireyo bigishe kugira ngo Uburundi bubeho bufise abana bafise amagara meza abantu bafise amagara meza abantu b'ubuzima kanatsinda sivyo kurya bibuze nuko utamenya ingene babishira hamwe urashaka gusanga nk'umuntu yabonye ko abana bakunda nk'umuceri agaca afata iyo sahani y'umuceri akuzuza hejuru ntiyibuke kubashirirako amashu zarengarenga zandagara na cyane cyane hariho ibisubirira inyama bitavuna ibizinu ibyo byose bakumva ko umwana ategereza gufungura ibyo kurya ngirakamaro atari byo kuduza inda si n'umwana gusa bagende babwire n'abandi ko mu muryango bategereza guteka ibifungurwa byikwije bongere baduserukire mu kwigisha ingene bategereza gukorera hamwe abakenyezi biteza imbere kandi n'abakenyezi ntibame bazerinze bame umwanya wose amahera yo gusoma ibyo dukeneye ko bagaburira umuryango ntibagume bazerinze baraba hirya no hino nabo nyine bashoboye kubirondera igituma twakoranije ihuriro ry'abakenyezi ku rwego rwo hejuru nuko iyo turiko turagendagenda hirya no hino ku mavuriro atandukanye usanga abakenyezi nabo babangamirwa n'indwara zifatiye gufungura nabi abavuga uti gute urasanga nk'umukenyezi yakurikije n'ingoga umwe akurikije yagize icabutse amaberebere umwana nawe ayonka ivyo wafunguye ugaca usanga rero wa mwana aragwaye kwashi na nyina muvyara ingohe zatanguye guhinduka mugabo wa mwana yonka wewe ubuzima buracameze neza kubera dukeya uwo mumama aba yafunguye aca twonka niyo mpamvu rero dukogwako cyane cyane guhimiriza abakenyezi kubera nabo nyine iyo ndwara irabakora ko rimwe na rimwe iyo batavyifashemwo neza niyo mpamvu rero duhamagariye abakenyezi bose b'indongozi kubifata mu ntoki ntibazobe bandarisizaho baze babigendere bavyigishe n'abandi mu mihingo ya ruguru hari aho usanga heze ibifungurwa nk'igitoki canke ibijumbu canke ugasanga hari igiterwa kanaka usanga ceza ugasanga muri ico gihe abene gihugu bafungura ico ceze
ubwo ntivyoba bituma rimwe na rimwe usanga haca haba izo ndwara zo gufungura nabi kubera badaheza ngo bitwararika kurondera ikindi kintu boshirako bogerekako. niyo mpamvu tubahamagarira kugira uturima two mu gikoni bagaterako imboga zitandukanye kandi tuhamagara n'abakenyezi kwijukira uburimyi n'ubworozi. Nimba heze igitoki akumva yuko aca ashiramwo inkoko, iyo bagana urukwavu agatekana kugira ngo bigume bifise vyangombwa bikwiye. Hama tugaca tubahamagara yuko bejeje igitoki ntibaca bagiteka conyene ngo nuko arico bafise, baca bagerageza kuraba hirya no hino, kanatsinda erega ico ubufise nico wikorako. Urashaka kugurisha wejeje ibitoki bibiri ukagurisha kimwe ugacugura ivyo wotejeje muri uwo murima bishobora kunganira ivyo bifungurwa ukeneye mu mubiri kugira ngo ubeho neza. Ariko ikindi naco tumaze kubona, hariho umuntu aba akunda dufate nk'imyumbati, gaca yumva ko kugira ayige ahage yujuje nk'isahani imyumbati kubera niyo akunda nico gikunda kononera abantu, agaca afungura ivyo bintu kugira ngo yumve ko ahaze ico akunda. Mugabo ntaba ahaze akamaro, aba ahaze ico akunda. Kandi ivyo ntibiri mu baruguru gusa, ivyo biri no mu bize no mu bantu b'incabwenge. Ushaka gusanga nk'umuntu yabonye ko umwana wiwe akunda amafiriti na mayoneze, gaca mwuzuriza y'amafiriti na mayoneze ku ruhande. Muri ico gihe umwana abanezerewe, mugabo umubiri wowe ntubunezerewe kubera ntuvyakira ukuba wifuza. Rero twese biraturaba, baba baruguru baba mu gisagara, twese biraturaba. No guha n'akandi karorero, bakunze kuvuga ko abo mu ntara zo mu kiyaya bakunda ubugari bw'umwumbati. Rero aho usanga nk'umuntu yahaye nk'umwana umutsima munini n'isose irimwo indagara nka zitatu, ugasanga bwa bugari arabumiraguye arahaze, ariko yashizemwo za ndagara zitatu, yariye akamoto ntiyariye nta nkozo yagize. Kandi murazi ko harya ubugari buryoshwa n'inkozo. Rero duhamagara abantu gufata yoronka nk'izo ndagara zitatu agaca ashiramwo nk'irengarenga nyinshi canke umukubi, amashu. Muri ico gihe rero umwana aba ariko ararya ibintu bishaka kumugira akamaro. Yego, murakoze gose. Mu gusozera rero nagira ngo mugire ico mubwiye abariko barakurikira kino kiganiro, cyane cyane ico mwifuza ko bokora kugira ngo by'ukuri muze mushikire icifuzo cyanyu cyo kurandurana n'imizi indwara ziturutse gufungura nabi hano mu Burundi. Twagera duhamagarire abarundi bose kumva ko umugambi wo gutuza indwara zifatiye kwifungura nabi ko bose bibaraba, twese biraturaba ku neza y'ubuzima bwacu, ku neza y'igihugu cyacu, kuko igihugu kidafise abantu bafise amagara meza ntaho kiba kiriko kiraca. Duhamagaye kandi abarundi ko babungabunga neza abana mu kubafungurira kugira ngo bizobafashe mu buzima bwa misi yose. Umwana afunguye nabi n'ubwonko ntibukora neza, bigatuma mu ishure adakurikira. Rero twese tuje hamwe twijukire gukorera hamwe mu mashirahamwe, na cane cane kumva yuko umwimbu twimbuye atari uwo guheza mu isoko ari kujana umusesekara. Imbe yo gushora tubanze tubifungure kugira ngo tugire inguvu zo kurondera vyinshi tuzogabure n'abandi, na cane cane dushore mu gihugu cacu ndetse dushorere no mu makungu, dushobore kuronka amahera y'amava mahanga kugira dushobore kwiteza imbere, duteze imbere n'igihugu cacu. Murakoze cyane. Murakoze gose mama Burundi, murakoze ko musozereye neza kino kiganiro. Nanje reka nserukira abacumvirije, tugiye guhindura ingendo ko nivyo mwaduhimirijemo. Nyene cubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi nawe aravuga ati umuntu wose uronka icurya. Mama Burundi nawe ati
uronke ico urya kandi kibereye ingaburo ikwiye umubiri kugira ngo ugire amagara meza. Nta kindi mfise novuga atari kubakengurukira kuri izi nyigisho zose muduhaye. Murakoze gose mama Burundi. Ego reka nkengurukire abariko baradufasha mu buhinga bw'ivyuma, nkengurukire n'abariko barakirorera kino kiganiro. Mumererwe neza aho iwanyu. Murakoze. Twese hamwe dukorere hamwe turwanye ifungura nabi mu Burundi.